isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika bakunzi b'ibiganiro byacu twongeye kubaramusa amahoro y'Imana bane namwe nkuko dusanzwe tubashikiriza ibiganiro bitandukanye bica ku mbuga zacu zikanguro n'ubugorozi haba kuri Facebook, YouTube na WhatsApp. Uyu munsi twongeye kandi kuza kugira ngo dufatanye dusangire namwe ijambo ry'Imana. Nkuko musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu tugiye gusangira namwe ijambo ritubwira ngo ikoreshwa ry'imiti kama mu yobokamana. Twama tubashikiriza ukuri iyobokamana rya none ritashikiriza abizera baryo, ariko nanje uyu munsi nashimye rero kubashikiriza ijambo ritubwira ngo ikoreshwa ry'imiti kama mu yobokamana. Mu bisanzwe Bibiliya iratwereka neza yuko umuntu birashika akagwara Imana ikagira uruhara mu kumukiza, nkuko tubibona mu gitabo ca Zaburi. Zaburi y'ijana na gatatu ari amajambo y'Imana atwereka ku murongo wa 4 ngo niwe aharira ibigaha bitanu vyawe byose agakiza indwara zawe zose. Imana niyo iharira ibigaha bitanu by'abantu, vyongeye kandi ni nayo ikiza indwara zabo zose. Imana rero mu gukiza indwara ica mu nzira zibiri. Inzira ya mbere, Imana ikiza abantu ikoresheje ijambo ryayo, nkuko biboneka mu gitabo ca Zaburi 107 kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 20, aho Bibiliya yerekana yuko irungika ijambo ryayo igakiza abantu indwara. Biciye mu bitangaza, biciye mu ijambo ry'Imana no kwizera, urashobora gukira indwara zitandukanye. Ubwa kabiri, Imana ishobora gukiza abantu ibicishije mu miti kama, mu gukoresha ivy'Imana yaremye. Kuko Imana tuyimenyera biciye mu ijambo ryayo, tukongera tukayimenya biciye mu byo yaremye. Kubwizo mpamvu rero uyu munsi twashimye kubereka rero uruhara rw'imiti kama mu gukiza indwara cyangwa se mu yobokamana. Bibiliya iratwereka yuko uhereye mbere abakurambere bacu ba mbere bashobora kwivura bakoresheje imiti ivyatsi, kuko ivyatsi ntabwo ari by'abarundi, nta nubwo ari by'abakongomani, nta nubwo ari by'abirabure, nta nubwo ari by'abazungu. Ivyatsi ni ivy'Imana. Imana niyo yabiremye, ikimara kubirema yabishizemo ububasha n'ubushobozi bwo gukiza. Niyo mpamvu rero tugomba tubereke ubwo ruhara mu mwanya muto. Mu gitabo cyo guharura igice ca 11 ijambo ry'Imana ritwereka yuko kuva mbere na mbere hose abana b'Imana baravuzwa imiti kama. Guharura 11 umurongo w'indwi baravuze ni kandi iyo manu yasa n'utubuto tw'agati kitwa gadi, ishusho yayo yasa n'ivyitwa budora. Bagiye gutanga ubusobanuro bw'ijambo bita budora, bavuze ngo budora ni birirarira biva ku giti bimota neza bigakoreshwa nk'umuti. Nukuvuga ibi birirarira by'igiti vyitwa budora Abisirayeli babikoresha nk'umuti wo kuvura. Uravye Bibiliya rero mu masomo menshi ya Bibiliya atwereka yuko abakurambere bacu bavura abantu bakoresheje imiti kama. Uravye nka Yesaya 38 umurongo wa 21, muzobona yuko Yesaya yamubwiye yuko ingwara yiwe ari yo kumwica. Ni Ezekiya amaze kwereka ivyiza yakoze vyatumye Imana irungika Yesaya ku murongo wa 21 ngo kandi Yesaya yari yaravuze ati nibabire intore ibumbabumbwe kukoni bayomeke ku kivyimba kandi azokira. Murumva yuko yafashe insukoni zibarizwa shira ku kivyimba ca Ezekiya, umwami arakira kanseri yaragwaye. Rero bantu b'Imana, iyobokamana ikoreshwa ry'imiti kama ntabwo ari ubukonikoni, kuko iyobokamana rya none rituma umuntu kumva akoresheje icanda ukumva umenga waguye, kandi icanda si wayihaye ububasha bwo kongereza amaraso. Icanda si wowe warihaye ububasha bwo kuvura amafyigo, canke
ufashe ivoka, amababi y'ivyoka nta muntu yayashizemo ubushobozi bwo kongereza amaraso, ni Imana yabushizemo. Ufashe ikibuto c'ivoka, twebwe twama dufata ibibuto vy'ivoka ugasanga twabiyaye impene, bigatuma impene zidashobora kugwara inzoka kandi zikagira amagara meza. None nawe ufashe ifu y'ivoka ukarikoresha nk'umuti wo kukuvura umushishito, wo kukongereza amaraso, wo kuvura umutima, biragufasha. Rero bantu b'Imana mukwiye kumenya ngo iyobokamana n'ikoreshwa ry'imiti kama birajanye, kuko imiti kama si ubupagani, imiti kama yashizwemo ububasha n'Imana. Rero uyu munsi twagomba tubamenyeshe yuko kuza mukoresha imiti kama biremewe, ntabwo ari ubufumu, ntabwo ari ubukonikoni, ahubwo nejo ukagira ikibazo umuntu akakurangira umuti w'ivyasi uzowukoresha utikandagiye, udafatiye kuyobokamana ryawe wibwira yuko ubikoresheje uzobuguye. Oya, kuko nibi binini usivye bimwe bishobora kuva mu bushobozi bwo guhingurira mu laboratoire, ariko vyinshi uzosanga biva ku vyasi, biva ku biti, biva ku mizi y'ibiti. Niyo mpamvu rero ku bantu bazi nka kenkina bayikuramo kinine, ariko twebwe umuntu akubwiye ni fata kenkina uyinywe uzoba wivuye malaria kumva umenga uramenje, ariko umuzungu yagwaye kinine ukumva we ntiyamenje. Rero bantu b'Imana kujya ukoresha imiti y'ikizungu, ni wanagwara uzokoresha imiti kama izogufasha. Ni mumva ukuri mutigishwa kugira ngo no munsi mukumenye kandi mukugenderemwo. Bantu b'Imana mudukurikirana, reka tubashimire tubahamagara gukurikirana cyane ivyigwa vyacu. Murakoze, Imana ibahezagira. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko